Abarundi barayamaze bati ugutukana gutorera, bongera ko bati inyoni ya ndyogo yarikiye mu ntege iti uhaguruke bimeneke wicare bimeneke. Mugize imisi mibona ibihuha bicana cana ku mbuga ngurukana bumenyi vyandikwa n'abantu atakindi barota atari kwambika ibara abarundi n'abarundikazi baba bari mu nzego canke abikorera ibikorwa by'iterambere ku giti cabo. Nkuko mwabibonye umwanditsi w'inkuru zo ku mbuga ngurukana bumenyi asanzwe ari mu buhungiro kuva mu mwaka wa 2015 inyuma yuko yagerageje gutembagaza ubutegetsi bikamuta kuwa amazi Pacifique Nininahazwe, yarambitse ibara umugwizatunga wiragiye François batazira Mayondori, amwagiriza ko yatoteje mutoyi wiwe Ndikuriyo Cyprien ngo nuko ashaka kuzubakana n'umwigeme Blandine w'umutotsikazi wo mu Ngagara asanzwe ava no mu muryango Kenye. Iruhande y'ivyo amwagiriza ko akora urudandaza rutemewe harimwo n'ibiyayuramutwe. Mayondori akagirizwa ko ari umunyagikenye, byose bikaba byandikwa n'uyo Pacifique Nininahazwe. Inyuma yo gusoma iyi nkuru, JCTV twarakoze amatohoza yimbitse kugira ngo tumenye ukuri nimba ivyo bivugwa ari byo canke atari byo. Tumaze gukora amatohoza ubona ko uwo mugwizatunga atahora avugwa mu mabi aya canke ariya, byatubereye bishasha n'abarundi batari bakebera batangaza. Muti none kuba Pacifique Nininahazwe yanditse ko Mayondori n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'interetse Marite ko boba ari abansi b'urukundo yabikuye kuki? Mbega ivy'uwo muhungu Ndikuriyo Cyprien vyifashe gute? Cyprien Ndikuriyo yari namuye asanga se wiwe ku musego, amubwira ko agiye gukora ubukwe n'umwigeme Beni Blandine Dusabe igenekerezo rya 6 Munyonyo uyu mwaka wa 2020. Aho hari hasigaye imisi 19 gusa ngo ibirori vyo gukwa bibe igenekezo rya 30 z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka wa 2020. Mumenya ko uwo muhungu ari muri wa mugwi w'abasohotse mu ishengero rya Adventiste w'umunsi w'indwi bakita ishengero ry'Imana ariko ritazwi imbere y'amategeko, mbere bakaba bazwi ku izina ry'abitwa abagororozi. Nyakwigendera akaba na se wa Ndikuriyo Cyprien Sindambiwe Amiel yasabye umuhungu wiwe kurindira umuhungu w'imfura yari hanze y'igihugu, uwo nawe niwe Mayondori, kugira ngo azonamubere nk'imfura yiwe muri ivyo birori. Narijya amagara yaramukitse. Yamusabye kandi kubanza kwerekana umwigeme bagiye kubakana mu muryango kugira ngo bamumenye maze baje kumusabira irembo, mbere iyo miryango yompi imenyane gutyo baheze bamukorere urubanza imiryango yose imaze kumenyana nkuko mico n'imigenzo by'ikirundi bimeze. Igitangaje uwo Cyprien Ndikuriyo yishuye ko byose byahejeje gutegurwa, mbere ishengero ryahejeje no kumutegurira abandi bavyeyi bazomuhagararira. Uwo mutama yarababaye cyane, aramwinginga ngo arindire imiryango imenyane, nawe ati muzomenyanira muri sare ku munsi w'urubanza. Mayondori avuye hanze, inama y'umuryango yarakoranye maze abavukanyi biwe uko ari 12 basaba ko iryo sango ry'urubanza ryo kungurizwa inyuma gato, maze umuryango ugakorera umwana wabo urubanza ruteguwe neza. Inshuro zibiri zose abavukanyi ba Cyprien barasanze abarongozi b'iryo shengero babasaba ko umuryango woshigwa mu nteguro z'ugo rubanza, ariko barabahebuza bababwira ko mu myizerere yabo amashengero ariyo akwera abasore hagati yabyo. Gutyo rero ishengero rya Kamenge n'irya Kinama baje gukwera Cyprien atagihinduka. Mbega akamaramazaga yemwe. Igenekezo rya 30 z'ukwezi kw'icumi ibirori byo gukwa byarabaye. Igitangaje nuko baciye bamuronderera abavyeyi bivyitirizi kandi abamwibarutse bakiriho. Uwitwa Jacqueline yagiye mu kibanza ca nyina amuvyara, nije imbere Jide nawe yagiye mu kibanza case. Niko kwitura ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Nyakwigendera Sindambiwe Amiel akaba yitwariye akagwi katunganije ugo rubanza hamwe n'umuhungu wiwe
ubushikiranganje bumaze kubikurikiranira hafi bukaba bwaciye busanga iryo shengero ritazwi, ni nako guhagarika ako kagwi n'uwo muhungu. Imbere yo kurangiza mwomenya ko imico ari kimwe mu bigize amasoko y'amategeko y'u Burundi bugirako. Uwiragiye François batazira Mayondori aho kuba umunyagikenye, umunyamacakubiri n'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe, twazana ari umurwizatunga dasanzwe. Mbere ubutunzi bwiwe bubeshejeho benshi bukanaterera mu iterambere ry'igihugu. Afise amashirahamwe menshi mu gihugu, harimwo na Musumba Style rihingura ibikoresho byo kubaka. Nkuko bivugwa n'umuyobozi mukuru warimwe muri ayo mashirahamwe, ibyo bavuga kuri uwo murwizatunga ari ibinyoma, kuko yahaye akazi abarundi barenga 500, yashinze ikigo cyo gufasha imfuvyi n'abagendana ubumuga bwo kutabona, kandi ngo n'abakozi bava mu mihingo yose igize igihugu, amoko yose agize igihugu, nta vangura na rimwe rihaba, nkuko na JCTV ihashitse twavyiboneye. Kuri ico kibazo ahubwo nsa n'utangaye cyane kumva hari abantu bagifise imvugo bene izo, kandi bafise n'ivyiyumviro bigayitse nka bene ivyo. Mu by'ukuri uri kuraraba uyu mukoresha wacu mwene rishira hamwe Musumba Style, n'umuntu yahawe impano idasanzwe, ayihawe n'Imana ku rugero rudasanzwe, ku buryo uri kuraraba ibikorwa yakoze ariko arakora ari bikorwa utovuga yuko bifitiye akamaro umugumwe, bifitiye akamaro umuntu umwe, bifitiye akamaro aka karere cankwe kariya. Ni hamwe nyene abantu bakunda kubona hafi, ariko nk'abantu tubona ibikorwa bikorerwa muri izi sosiyete ziwe, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bikomeye cyane. Uri kuraraba iterambere n'umurindi aya masosiyete ariko, kandi no ku terambere ry'igihugu, no ku iterambere abakora muri ryo bose, abantu bose ku ngeri zose, bose barafise ikibanza, eka nta vangura. Utubazo umuntu yo kwibaza nutu dukurikira. Kuko Pacifique Nininahazwe yifatanije n'ishengero ritazwi mu gukwiragiza ibihuha atani ivyemezo afise mu kwambika ibara umurwizatunga François ko ari we yononye urubanza, kandi se ari we yituye ubushikiranganje? Ni gute ikibazo c'umuryango Pacifique agihindura icamoko? Ni gute Pacifique ahuza ivy'ubukwe n'urudandazwa rwa François? Ni impamvu iyihitera Pacifique Nininahazwe gushigikira akadumbidumbi kigira ishengero maze kagacafuza imico y'ikirundi mu kwaka abavyeyi ijambo? Inyuma y'ivyo byose twokwemeza ko Pacifique Nininahazwe atakinda arota atari ugutukisha uwo murwizatunga Uwiragiye François, ariko akora ibikora inka, kandi si wewe nyene yifatiye mu gahanga mu gucyoza no kwambika ibara, kuko yama yabikoze no ku nzego zitandukanye z'igihugu.